ibyo ndizera ko binezera umugwanizi aragerageza uburyo bwose kugira ngo agerageze gusa abantu bahebe kwizera. Ejo ku mugoroba gushika mu gitondo twavyumvise twumvise kubyerekeye kwizera. Tugomba kuguma twizigiye mu kwizera mu vy'Imana yaduhaye ku bw'ubuntu bwayo. By'ukuri turafise amashimwe kubw'iyo ndirimbo ivuga ngo mugume muri abizigirwa, mugume muri abizigirwa, mukurikira umwami uko vyogenda kose. Kumbure ibintu mera nk'uko atanakimwe kimeze neza. Ikintu cyose gifise umwanya, ikintu cyose gifise isaha yacu. Turabona yuko ibintu byose bigomba gusohora, no mu mahanga, no mu bwoko bwa Isirayeli, no mu ishengero mugeni, muri twebwe twese birakwiye ko byose bisohora. Turabona ko by'ukuri ariko bimeze. Ndizera ko ari Paulo hano ntavuga batizera, ariko avuga abizera, nibo baheba ibyizigiro, abantu bigeze kwizera, abantu baheba kwizera. Hariho ibintu two kwiyumvira, ibyo biraduha kwiyumvira kugira ngo tugume tumatanye n'ibyo Imana yaduhaye. Ko muri Timoteyo wa mbere 4 ntiyaduhaye ibyumviro by'umuntu, ntiyaduhaye amabwirizwa y'abantu, ariko yatumenyesheje ukugomba kwiwe ku bw'ubuntu bwiwe. Yatumenyesheje ibyo agomba gukora. Ibyo nibyo tugomba. Ntitugomba kuba abatizera kumbure canke abantu b'abanebwe canke abantu baheba byose. Oya, tugomba kuba twiteguye, twaka umuriro, twuzuye urukundo, aho umwami azozira, kugira ngo tube twiteguye tuzojane nawe mu bwiza no mu nzu yiwe. Ntimwemere ko mutwagwa umunezero w'umwami uko byogenda kose. Abantu barashobora kuba bafise ibyumviro byiza canke imigambi myiza, ariko ngo bazohindukira baje gukorera gusenga impwemu n'abadayimoni zizimiza. Ntitugomba guhindukira imyuka, iyo myuka izimiza n'inyigisho zizimiza. Tugomba kuguma mu ijambo ry'Imana. Nitwaguma dushinze mu ijambo ry'Imana ntituzoheba ukwizera. Guheba ukwizera ni ugukurikira imyuka iyovya, ugakurikira impwemu ziyovya. Tugume tumatanye n'umwami wacu, twugurure iminwa, dushimire umwami ku byo akora byose. Tumushimire Imana, dushimire Imana kuko nukugomba kwayo niyo nyota, kugira ngo tuzobe twiteguye ahazozira. Turazi yuko ibihe byararenze, ukugaruka kwiyo kuri hafi. Nico gituma tugomba gufata amahirwe yose ashoboka, dukorane igihe cyose bibonetse. Ntituzi ko tuzobandanya kugira ibyo bikorana, ariko turanezerewe ko tugishobora kuza gukorana. Ejo navuganye na bene data babiri, bavuga ngo navuze ngo turanezerwa ko mwaje. Bavuga bati natwe turanezerwa ko dushobora kuza tukaba hano. Ni ibintu byiza cyane. Ndizera yuko twumva ko dufatanije bamwe n'abandi. Aha, iyo ni inzu yacu, twebwe turafatanije bamwe n'abandi. Bene data, twese hamwe turi kumwe, ibihe bidashira. Ibyo nivyo ari byo tugomba kuvuga. Tuzanire ivyubahiro umwami kuno muhingamo, duhaguruke dusabe umugisha wiwe. Data wo mu ijuru, mu mitima yacu tugushize mu biganza ino saha y'ubuntu iyo waduhaye ubu ukundi gusha ku buntu bwawe. Turagushimiye mwami ko kuno muhingamo dushobora kuba tukiri hano, kugira ngo twese hamwe twumve ijambo ryawe, kugira ngo twakire ivyo waduteguriye ku bw'ubuntu bwawe. Mwami, tukuzaniye ivyubahiro, amashimwe no gusengwa. Turagusaba ushobore kubandanya kutugirira ubuntu bwawe. Uduhe mwami ubuntu bwawe kugira ngo tuvuge, uduhe ubuntu kugira ngo twumve. Mwami, utugirire ubuntu bwawe kugira ngo tugire imitima yuguruye n'imwe ziciye bugufi. Urandure ikintu cyose kitavuye kuri wewe.
kandi uduhe mwami igikwiriye. Ndagusabye uhezagire mwene data, umusige ubushobozi bwo mu ijuru. Twebwe twese turakeneye ukuba kwawe hano, turakeneye ugusigwa kwawe, turakeneye mpemu wawe yera, mpemu wawe mwiza we kumwe natwe mwami. Niryo sengesho ryacu, niyo nyota yacu, kandi kuno muhingamo mu izina rya Yesu, amen, amen. Wewe yagukuye mu cobo akagutwikira imbabazi n'ubuntu, agaharira ibyaha byawe byose, agakiza indwara zawe zose. Mbega ubwo si ubutumwa bwiza? Ubwo nibwo butumwa bwiza, ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo. Nibwo butunezereza mu mutima wacu wose. Mu bibazo byose, mu ngorane zose, hari ikintu kigumaho, ni ukuvuga icyo Imana yakoze muri twebwe. Ibyo ntibyabereye hejuru, ibyo ntibyabereye nk'uko Mwene Data Branham bivuga mu ikanguro gushika muri indi. Oya, icyo Imana yakoze kiba gikozwe ibihe bidashira. Nico gituma twizera yuko twakiriye ubugingo budashira. Kubwo urupfu rw'umwami wacu Yesu Kristo ku musaraba, nugusa gutizera niko ko gutwara ikuzimu tugakongatara, ariko ukwizera niyo ntsinzi yanesheje isi. Ukwizera tubamaze kubona Zaburi 24 yarasohoye ngo mwabirimba mwe nimwiterere hejuru kugira ngo umwami w'ubwiza yinjire. Ninde mwami w'ubwiza? Ni Yahwe, umwe w'inkomezi, umuhizi mu ntambara. Yaranesheje, kandi hamwe n'umukuku w'abanesheje azokwinjira mu bwiza. Aho rero kandi ingabo zose zo mu ijuru zizoca zihagarika kuririmba. Ni twebwe tuzoca turirimba indirimbo y'umwagazi n'indirimbo ya Mose, bihuye n'ibyashoye Yohana 15 ngo ibikorwa byawe ni bihambaye Mana nyine ububasha bwose. Ndagomba kuraba uzoririmba gusumba abandi mu mukuku w'abanesheje. Abasherukerubi n'abaserafe batigeze bazimira, bamaze gushimira umwami, bandanya kubikora. Ariko nitwatangura kuririmba tuvuye mu bibabaro n'akaga ko kwisi, dushitse hariya, mbega amashimwe, mbega umunezero uzoburiyo, mbega umunezero. Ndababwira hariya nanje nzoririmba, najewe nzoririmba rimwe na rimwe nijwi ryanje sishobora, ntibinyorohera, ariko hariya bizoba bimeze neza, bizoba biroranye neza, bizoba biroranye kuri wowe no kuri jewe. Bizoba byemewe yuko turaba umwami wadukunze, watugiriye ubuntu, wadukijije, waje kuri twebwe, wishushanije natwe, kugira ngo inyuma yuko yatanze ikiguzi cy'igiciro tuzoja kuri we, tuzoba dusa nawe. Ivyo si gusa Imana yaduhaye, oya, ico ni ikintu gifadika c'Imana. Yohana arandika akavuga ngo ico tuzoba ntikirahishurwa, ariko ni byahishurwa, tuzoba dusa nawe. Abantu abo Mwene Data Branham yavuga ngo aha tubaye mu nzu y'akaga. Nitwamara gutanga impwemu zacu za nyuma, umubiri uzoja iyo utegeza kuja, igisigaye si ikintu kinini, ni umunyota, umukungugu, ariko ikintu gihambaye ubugingo bicabereye mu bugingo. Ico nico dufata kugira ngo tuzojane mu bwiza. No kuvuga ico Imana yakoze mu bugingo bwacu. Nitwaba mu mubiri wo kuzuka, umubiri w'ubwiza wo kuzuka,
ntituzokwiyibuka mu byo twabayemo muri kera tuzovyibagira nk'uko Imana yataye byose mu kiyaga cyo kwibagiranwa byose yashizeyo tuzoba tutagira umugayo mu nyonga hiwe ku bwa Golgota ikiguzi cyari kinini cyane ntihagire umuntu yibaza ngo n'ubuntu ibyo dutangaza n'ubuntu oya twe dutangaza yuko ikiguzi gihambaye cyane cyatanzwe ku bw'agakiza kacu kandi amaraso y'umwagazi ku musaraba Golgota yarasesetse maze Imana ku bw'ubuntu bwayo iraduhindukira irahaza kuri twebwe ibyo igihe byaba hanze izuba ryarahunze byose byaranyiganze ariko mu buryo bw'impwemu yahabaye intsinzi ihambaye rwose niwo munsi wo kugenderwa n'Imana mu gihe twebwe twaba twacungurwa igihe igorogota by'ukuri twahishurwa mu nyonga h'Imana aho rero turabona igikorwa cyasohoye cyahirahijwe si ahantu gusa kure y'iwacu oya natwe tubona mw'ico gikorwa ni turimwo dufisemo umugabane tuca dutahura nk'uko twabyigishijwe na Bibiliya mu byanditswe vyera yuko Imana muri Kristo imbere yuko isi n'ijuru bibaho yatugeneye yaraducaguye yanditse amazina yacu mu gitabo c'umwagazi yakerewe imbere yuko isi n'ijuru bibaho turazi neza yuko twabambwe twapfuye twahambwe nawe kandi twazuranywe nawe kandi twarajanywe ahantu ho mu ijuru ibyo navyo si nkuru ico ni ikintu gifadika c'Imana kandi gusa ukutizera no gukekeranya nibyo byoshobora kutwaka kubona ivyo bintu Imana yakoze ku bwacu ikaduhuma amaso cyangwa ikabitwaka mu ijambo ry'intangamarara byavuzwe byasomwe muri Timoteyo wa mbere 4 ijambo ribabaje nimba hariho abantu bibaza yuko mbere si benshi ntibizera ariko iyo abizeye bahindukiye bagaheba ukwizera bakagwa mu gihe numva ivyo icyumviro cace kinzamwo iyo uciye imiruhande y'igiti kiriko kirera ni igiki kiva ku giti ni ivyamwa vyaboze ivyamwa biri mwinyo nivyo bikoroka ibindi biguma ku giti ni ahantu gusa harimwo inyo ibyo bivyamwa bica bikoroka ni ukuvuga biba byarabungiwe imbere aho rero nta kindi kiba gisigaye haba hasigaye igishishwa c'inyuma ukazubona kirakorotse tugabe ntihagire ikintu na kimwe cyo kwinjira muri twebwe mu mutima wacu mu byumviro byacu kugira ngo kiturire imbere hariho ibintu biza bivuye inyuma hakabamwo ibihuhusi biza kuri twebwe aho nta ngorane ariko tugabe kuri bya bindi ntihagire ikintu na kimwe cyo kwinjira mu mutima wacu mu byumviro byacu kugira ngo hanyuma kiturire imbere umugwanizi ni umunyebugunge bwinshi ntagomba gusa kudutera ubw'inyuma aragerageza kwinjira muri twebwe mu gihe Imana yo ishobore kuduha inkinzo yo kwizera n'ibigwanishwa byose by'Imana kugira ngo dushobore kumenya ibitero by'umugwanizi hose kubiko biraba byose twame tugavye ntihagire ikintu na kimwe cinjira mu mutima wacu kironka ikibanza mu mutima wacu mu vyumviro byacu shoshobora kuturira imbere kikatuma tuborera imbere nimba tumaze kuvuga
ibyo imana ingene yasohoje amasezerano yayo, ikaba yaraduhaye umutima mushasha na mpwemu mushasha, maze ikaba yamaze kutuvyara ubwa kabiri ku bw'ivyizigiro bizima. Aho rero turagomba kubika ubwo butunzi bw'Imana mu rwavya rw'igo kw'isi, tubizigame, ntihagire ikintu na kimwe, ntihagire umuzi w'umururazi canke uburakare k'umuntu n'umwe. Ibyo vyiyumviro twemera tukareka, oya, ibyo nivyo biratuboza imbere. Nta muntu yo kwihanganira ibyo bintu byose kuko turi abantu, ariko kubw'ubuntu bw'Imana uko byoshika byose tugume dushikamye, turinzwe munsi y'amaraso, munsi y'uburinzi bw'Imana, tugume turinzwe uko byogenda kose. Nubwo mu isezerano rya kera hari ibintu byinshi byakogwa, igihe amaraso y'imyagazi yazanwa, agasesekwa amaraso agashigwa ku bishimajyango by'imiryango, ni kangahe mbega none amaraso ya Yesu Kristo umwana w'Imana we yitanze nk'umwagazi atagiraga agasembwa utunganye, ayo maraso azoturinda, azotuzigama ataco tubaye gushika ukuza kwiwe kwiza. Ariko by'ukuri ni ugucunga dufashijwe n'Imana, tucunga ibyo bintu. Rero igihe n'igihe gusa iyo umuntu atakekeranya n'ikintu na kimwe, niho umugwanizi acaza akagukuza ko giturumbuka, ukabona ingwara, amavirisi n'ingwara ushobora kurabira gusa mu gikoresho, n'utuntu duto. Kansera n'akantu gato gatangura utabona n'amaso, ariko iyo gatanguye kuza gatabagura, mbega ako kantu kataboneka, niko bimeze no mu buzima bw'ubwizera. Ukibaza uti aka n'akantu gato ntaco bitwaye, ariko ako kantu nyene gatoya ataco gatwaye, haca haza ikindi kintu kikaguma gikomera, kiba kinini, maze akagera ikintu umuntu akarengerwa, umuntu rero akaca agabwa n'ingorane, ugakora ibintu bitabereye. Ikintu kimwe gusa kizwe, ni tutatsinda ibyo bintu byo bizodutsinda. Ni kimwe muri ibyo bibiri, canke twe tuzobitsinda canke ibyo bizodutsinda. Ariko si ivyizigiro gusa, turafise ukwizera n'ubushizi bw'amanga ko Imana izozigama abatoranijwe. Kubw'ivyo naho natwe turiharuramwo twese kubw'ibifadika k'Umwami hamwe natwe, avuga nk'uko umuvyeyi abwira abana biwe mu rukundo rwinshi, ubwo umwe wese ashobora kumva. Ndizera yuko ata muntu n'umwe yoshobora kwibaza yuko Imana iza ifise inyundo hagati yacu. Oya, tubona Umwami adushira ibyo kujya ku meza kuzuza, tukabona umuntu atubwira, akatugaburira, akaturongora mu bwina bw'ubugombe bwiwe. Ndafise amashimwe kubw'intahe zimaze gushikira amatwi yanje mu gikorane ejo mu ijoro n'ico mu gitondo. Ingene binyengetera mu mutima mu bugingo bwanje iyo numva ko ijambo ry'Imana byakoze ikintu muri twebwe, byarasoje ikintu muri twebwe. Mbega umunezero unyengetera mu mutima wanje mu nyonga h'Imana. Ijambo ry'Umwami ntirisubira inyuma ubusa, ataco rikoze misi yose ryama rikora ico Imana yaritumye gukora, rigasohoza ukugomba kw'Imana. Iyo bene data n'abashiki bacu baza bati, Mwene Data Frank, ijambo ryankozeko, nahezagiwe, nagize umwimenyerezo, numvise Umwami yari hafi yacu. Ivyo bimerera neza cane, bimera neza ubugingo bwanje. Ngaca numva rero nanje ndi mu nyonga h'Umwami. Umwami ari hano, ari ngaha, avugana natwe, araduhezagira, agomba kutwigisha, agomba kudutegura, adutegure, atwigishe, agomba kutugira
ikintu gihesha ubwiza ubuntu bwiwe, si nyuma gusa yo kuzamurwa, oya mbere n'ubu aragomba kubikora, atugira ikintu gihesha ubwiza ubuntu bwiwe. Imbere yo kuzamurwa agomba guhezagira ubwoko bwiwe, abo bose bahezagiwe nawe, abaherahejwe, abagizwe agahore azoza kubatwara mu bwiza. Haracariho ivyanditswe ngomba gusoma, hanyuma ndaza kwishira mu masengesho yanyu kubwo urugendo mu isi yose, mu gice c'isi, muri Australia, Nouvelle-Zélande, hariya ayi muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, i Los Angeles, New York, hama nzoca ngaruka. Ndizera yuko Imana izohezagira, ko abamuborogera azobazanira inyishu. Ntimushobora kwibaza iyo abantu batabaguritse hirya no hino, umwene data akaza afise inyigisho, uwundi akaza, abantu ugasanga batabaguriwe n'inyigisho hirya n'ino, hakaba n'amakete umwaka inyuma y'uwundi. Ibyo rero mu gitondo, igihe cyose, igihe cyinshi, mu makete atandukanye barandika bati, mwene data Frank, nuze turakwinginze, turazi yuko Imana yagushizeho. Nimba ata kintu na kimwe kiriho mu ikete cyo nkorako, aho rero icyo birankorako. Ndavuga nti mwami, sinkigomba, ariko sinagomba, ariko ndategetswe gutwara ijambo mu kuri kuzuye no mu muco wose, atari kuritwara gusa, ariko kurigwanira. Ndabikora ata muntu n'umwe nteye mwene data canke ngo nkomeretse. Itegeko ryanje si ugukomeretsa abandi, ariko ni ugutangaza gusa inama y'agakiza y'Imana, ndayivuge nk'uko ihuye n'ijambo ry'Imana n'ubutumwa bw'Imana. Nihashimwe umwami. Ikintu kimeze neza hamwe n'umwami ni uko atakintu na kimwe kigomba gukorwa ngo cinjire mu ijambo ry'Imana. Oya, ibintu byose biratunganye uko Imana yamaze kubikora guhera kera, kandi byose biraroranye. Nagomba kuba nohindura urwo rugendo rurerure mu Buhindi mu kwicumi, ariko inyuma nzosubira muri Belgique, muri Liège, hanyuma nje muri Autriche, hanyuma Palermo, hanyuma mu Busuwisi, hanyuma ni Londres muri kwicumi na kabiri kuri programme. Ibyo byose sinabishaka, ariko tubishira mu biganza by'umwami. Ibintu byose kuruhuka, umuntu azoruhukira mu bwiza. Umutwaro mfise wonyene no munyibuke mu masengesho yanyu, kuko ndabona mushiki wacu hano imbere. Nibutse Afrika y'Epfo, hari mwene data yampamagaye ku mayinga atatu, yamambaza ati, mwene data Frank, uzoza ryari? Bene data muri Zaire nabo bongirira bondira umusaya ko ntagomba kujayo, ariko Imana izoba ari kumwe nabo. Ndabasaba mwebwe mufise amahirwe hano umwaka ku wundi kumva ubutumwa bwiza, kumva ijambo ry'Imana. Benshi bumviriza bafise rimwe ubutumwa bumwe canke bubiri mu myaka 2 canke 3, ariko twebwe hano twumva ubutumwa bwiza uhereye umwaka inyuma y'undi. Nicyo gituma tugomba kwibuka abo bandi mu buryo budasanzwe. Mubibuke mu masengesho yanyu. Aha na hariya abantu benshi baratabaguwe n'inyigisho z'ibinyoma, barakeneye inyishu ibategeka ivuye ku Mana ubwayo. Ndabivuga n'umutima uciye bugufi. Ndashobora ibihe byose kubaha iyo nyishu ihuye n'ivyanditswe, kuko handitswe mu gusubira mu byagezwe ngo ninde azotugira mu ijuru kuturonderera ijambo. Oya, handitswe ngo ijambo riri hafi yawe, hafi y'umunwa wawe, mu kanwa kawe, mu mutima wawe, nurivuge gusa. Imana yaduhishije ijambo ryayo, ukugomba kwayo ntikuri
ni kuri mu ijuru, oya kuri mu ijambo ryayo iryo dufise mu biganza byacu. Ntibyahishuwe mu ijuru, ariko hano ku isi aha niho ukugomba kw'Imana kuri. Nicyo gituma tuvuga tuti twigishe gusenga. Avuze ngo ukugomba kwawe kube mu isi nk'uko biri mu ijuru. Mfite ubushizi bw'amanga ko uno munsi duhuje umutima n'inama mu masengesho turondera mu nyonga h'Imana, kandi twibagire ibintu byose bidukikije. Imigisha y'Imana iratwuzura, iraza kuza kuri twebwe. Imana nihiri, Imana iri hano, iri hano, atari gusa mu ijambo, atari mu majambo gusa, oya, kuko ubwami bw'Imana si mu majambo gusa, ariko no mu bushobozi no mu kugaragara k'ububasha bwa mpemu yera. Byakozwe n'intumwa, amajambo makeyi, kugira ngo nerekane ko umwami no mu minsi ya kera yuguruye imitima. Ntaco byari bitwaye ko bari abantu canke abantu benshi. Iminsi yose yamye amenya ninde arungika, mbega murungika ryari, ninde agomba guhamagarwa. Hano byakozwe n'intumwa igice ca 11 turasoma guhera ku murongo wa 14. Byakozwe n'intumwa 11 murongo wa 14. Azokubarira amajambo yo kugukizanya n'abo mu nzu yawe bose. Nagomba kuguma hano akanya gato. Azokubwira amajambo yo gukizanya yo kugukizanya n'abo mu nzu yawe bose. Umuntu yarungitswe n'Imana, afise amajambo y'Imana, kandi yaravuzwe. Isezerano ryari ryatanzwe imbere y'igihe ko azokubwira amajambo ayazogukiza wewe n'abo mu nzu yawe bose. Ayo majambo ndagomba kuyavuga. Ayo majambo niyo ngomba gutwara, ayo niyo tugomba kumva. Amajambo y'Imana, amajambo y'Imana afata inzu zose akazikiza, akazibohora, akazirongora. Amen. Akazirongera ku mwami, akagaragaza agakiza k'Imana. Ku murongo wa 15 haranditswe, ngitanguye kuvuga mpemu yera arabamanukira kuko yamanukiye kuri twebwe ubwa mbere, nka kumwe yamanukira kuri twebwe ubwa mbere. Aho rya jambo nyene rivugwa kagakiza kwa kubohoka, aho mpemu yera aca amanuka nk'uko yamanutse ku bwa mbere. Ntidukeneye kugira ibyo twiyumvira uko bimeze kose, ingene ibikorwa byo gusukwa kwa mpemu yera bigomba kumera n'ingene biteza kumera. Oya, ibyo birizana, byama biza mu buryo butandukanye, ntibizoza nk'uko tuvyiyumvira. Igihambaye nuko mpemu yera amanuka, mpemu yera kisuka, atari gusa ibishobisho iby'umuntu ashobora guhimba hejuru ku ruhimbi. Oya, mpemu yera manuke. Ndubahutse kuvuga nti na twebwe muri no minsi twumvise amajambo adukiza, atubohora, aturongorera ku Mana, aduhishurira umugambi wayo. Ntitwumvise gusa amajambo y'umuntu, twumvise ijambo ry'Imana by'ukuri. Turashobora kwizera tukarindira yuko mpemu yera aza kuri abo bose bakira ijambo mu mitima yabo nk'imbuto, maze yaba twashobora kubohoka mu byiyumviro byacu, maze ntitusubire kuzubara, tukegerana by'ukuri mu nyonga y'Imana, tukavuga tuti mwami, dushobore kuronka kugira intumbero imwe gusa mu gukorana kwacu. Ibintu byose tubisiga inyuma yacu, twizigire umwami.
yuko hano uno munsi asoza ijambo ryiwe, ni ukuvuga muri twebwe twese. Ku murongo wa 16 haranditswe, nibuka rya jambo ry'umwami Yesu uko yavuze ati, Yohana yabatirishije amazi, ariko mweho muzobatizwa na mpwemu yera. Ni vyiza kwibuka ijambo ry'umwami iyo risohoye, iyo ribaye irizima. Aho tuca twibuka ico umuhanuzi Yoweli yavuze mu misi ya nyuma, ngo nzosuka mpwemu wanje. Tuca twibuka ivyo umuhanuzi yavuze. Petero, hano mwibuke ku munsi wa Pentekote, Petero yavuze ati, aha harasohoye ico umuhanuzi Yoweli yavuze, icari canditswe. Petero avuga hano, nibuka rya jambo ry'umwami Yesu. Mu gihe ijambo ry'Imana risohoye, tuca twibuka n'amashimwe, amasezerano ayo yatanze mu ijambo ryiwe, maze muri twebwe rikaba risohoye. Tukaba dufise ivyo bibiri, turafise isezerano, turafise n'umwimenyerezo, umwe wese ku ruhande rwiwe. Umutima ukaba wuzura umunezero. Nibuka ijambo ry'umwami ryavuga ngo Yohana yabatije mu mazi, ariko mweho muzobatizwa muri mpwemu yera na mpwemu yera. Ku murongo wa 17, none ko Imana yabahaye ingabire imwe niyo natwe twahawe hamwe twizera umwami Yesu Kristo, jewe ndiki gishobora gutangira Imana? Oya, ntituri ngaha ngo dutangire Imana. Turi hano kugira ngo turwanye umugwanizi n'ibitero vyiwe, maze ducire inzira umwami. Aleluya! Dutegure imitima y'abana b'Imana, bahure n'Imana yabo, baje kumusanganira, babe biteguye. Hano haravugwa, nimba rero Imana yabahaye impano y'ubuntu nka twebwe igihe twizera umwami Yesu Kristo. Iri ni ijambo ryiza cyane hano. Twebwe twaje kukwizera kukuri, abantu twashitse kukwizera kukuri, tukizera umwami Yesu Kristo, dufise uburenganzira bwo kuronka ya migisha nyene yaza kuri babandi bari bashitse kukwizera umwami Yesu Kristo, na ya migisha yaza ku ishengero rya mbere. Twakira ibyo bene data n'abashiki bacu barose ku ntango. Ibyakozwe n'intumwa 13, turasoma guhera ku murongo wa 38. Ibyakozwe n'intumwa 13:38. Nuko abagabo bene data, nimumenye ko muri uho ariho mubwirirwa ibyo guharirwa ibyaha, kandi niwe atsindanishiriza uwizera wese kuri vyose, ibyo mutashoboye gutsindanishirizwa n'ivyagezwe bya Mose. Amen. Ibitashobora kuba kubw'ivyagezwe kuko byazanywe kugira ngo bicire ku iteka, kugira ngo bidutsindishe imbere y'Imana, byabaye ibishoboka kubw'ubuntu bw'Imana muri Yesu Kristo umwami wacu. Ibintu byose bitashoboka kubw'ivyagezwe bya Mose, ibitashobora gushikirwa kubwo ivyagezwe, umwe wese arabihabwa, aratsindanishirizwa byuzuye kubwo kwizera. Ibisigaye sinza kubisoma kuko ibi ntibituraba. 14 ku murongo wa 2 rero ubu. Ariko abayuda banse kumvira ivyo, bavyura urwanko mu mitima y'abanyamahanga ngo bagirire inabi bene data.
Baranaba bamara iminsi myinshi bavuga batabotereza ku bw'umwami Yesu, ashinga intahe ijambo ry'ubuntu bwiwe, abaha gukora ibimenyetso n'ibitangaza n'amaboko yabo. Ariko abantu bo muri ico intumwa ntizemeye gutega ubwoba. Intumwa ntizaraba hanyuma ngo zirabe ngo igice c'abantu hagurutse cabagwanije bazanye murazi. Oya, bari bafise gukorera umwami, maze ubwizigirwa bwabo bwarahawe impera. Imana yasohoje ijambo ryayo iragishingira intahe. Hano haravuzwe ngo bamara iminsi myinshi bavuga batabombotereza ku bw'umwami wacu Yesu Kristo. Na twebwe ibyizigiro byacu tubishyira mu mwami, nico gituma tutamaramara. Bavuga batabobotereza ku bw'umwami Yesu. Nawe ashingira intahe ijambo ry'ubutumwa bwiwe, abaha gukora ibimenyetso n'ibitangaza n'amaboko yabo. Amen. Niwe yakora akoresheje amaboko yabo ibimenyetso n'ibitangaza. Kenshi dukunze kubivuga, igihe umwami agombye kuvuga arakeneye umunwa kugira ngo avugishe uwo munwa. Ijambo riranditswe, ariko birakwiye ko riba rizima, rihishurwa. Birakwiye ko ikintu cyose ko canditswe bifatana, mu canditswe uja mu kindi canditswe. Iyo Imana igomba guhezagira ikoresha amaboko y'abantu bashize kumwizigira. Nico gituma ijambo rivugwa Imana irarisohoza, iraryemeza, kandi mu bugingo bwawe no muri mwemu wawe no mu mubiri wawe. Ijambo ry'umwami ntirisubira inyuma ubusa, ryama risohozwa n'Imana, ryama risohoza ico Imana yaritumye gukora. Mu byakozwe n'intumwa igice ca 14 ndasoma umurongo wa 26. Byakozwe n'intumwa 14 umurongo wa 26. Bavudukayo bari mu bwato bafata muri Antiyokiya, aho bari baraziganishirijwe ubuntu bw'Imana ubwa mbere ku gikorwa baheraheje. Bashitseyo bakoranya ishengero, babiganira ivy'Imana yakoranye nabo byose, n'ingene yugururiye abanyamahanga urugi rwo kwizera. Gushika hano handitswe kandi ijambo ngo hasohora mu bukozi. Imana ibyo yari yarakoranye nabo, ibyo n'ivyari ibyo byagomba kudukora ko. Imana isohoza ijambo ryayo, Imana irahezagira, Imana iratabara. Imana iri ku ijambo ryose iryo yatanze, kandi yiteguye gusohoza isezerano ryose ngo aduhe ibyo yadusezeraniye. Imbere yaho haranditswe ngo ku murongo wa 24, baca ipisidi bashika ipamfili, bamaze kuvuga ijambo ry'Imana iperuga, baramanuka baja muri Ataliya. Imana yasohoza ijambo ryayo. Ntibibajije ku bintu ibyo ari byo byose iyo babikora. Oya, batumye ko igikorane c'ishengero, bababwira ivyo Imana yakoranye nabo. Bakundwa, gushika ubu tumaze gukora ibi,
tumaze kuvuga bikeyi ariko turashobora kuvuga iby'Imana yakoze byose mu gihe cyacu, ibyo yakoze mu bihugu, mu bisagara, mu mashengero, mu bantu muri kino gihe. Natwe twobidonda iby'Imana yakoze ku bw'ubuntu bwayo. Mu gice cya 15 turasoma kandi iyindi mirongo mike guhera ku murongo w'8. Byakozwe n'intumwa 15:8. Kandi Imana izi imitima yarabashingiye intahe hamwe yabaha mpwemu yera nk'uko yamuduhaye natwe. Amen. Ntiyashiraho itandukaniro hagati yacu nabo, yogesheje imitima yabo ukwizera. Amen. Ibi byanditswe byankozeho na cyane cyane iki cyiyumviro ngo ntiyashiraho itandukaniro hagati yacu nabo. Ku ruhande rumwe abizera, abayuda bizera, ku rundi ruhande abanyamahanga, hanyuma Imana ntiyashiraho itandukaniro. Ibyo bintu byarankoze ko barose rya jambo nyene, barose ya myimenyerezo nyene, bakoze ya myimenyerezo. Ndabaza ikibazo, mbega uno munsi Imana yagomba gushiraho itandukaniro hamwe natwe? Uno munsi mbega ntiyanditswe mu mabibi yacu yose yuko Imana itarobanura ku butoni? Imana ntirobanura ku butoni. Bakundwa bene data n'abashiki banje, co kimwe nyene icyari ku ishengero ku ntango nico c'ishengero ku mpera. Uku niko kugarura mu by'ukuri mu nsobanuro yo gusubizaho ibintu byose. Aho ni hamwe ishengero rigarukanwa uko ryari riri, uko Imana yarigombye ku ntango, uko Imana yarigomba. Ibyo niho ubutumwa bushimikiye ngo nzobarungikira umuhanuzi uvugishwa nanje Eliya, azogarukana ibintu byose akabigarukana nk'uko byari biri ku ntango. Iryo ni isezerano iryo umwami yatanze inyuma ya Yohana umubatizi. Biranditswe mu butumwa bwa Matayo mu gice cya 17, kandi twese turabizi, ni umurongo wa 11. Matayo 17 umurongo wa 11. Arababishura ati Eliya azoza koko aroranye byose neza, azoza aroranye byose neza muri kazoza. Kuri Yohana umubatizi yashobora kuvuga ati Eliya yamaze kuza, kuko Yohana yaje mu bushobozi. Ariko hano umwami aravuga abishoboye muri kazoza, akabyekana muri kazoza ati Eliya azoza koko aroranye byose neza. Nimba umuntu yo kwizera yuko mwene data Brana yatumwe n'Imana, niyizere rero yuko atari ubutumwa bwiza, gahunda y'Imana izogarukanwa. Umuntu atemeye iyo gahunda y'Imana niyemere tumubwire yuko atari mu mugambi w'Imana. Imana ntirobanura ku butoni. Imbere y'Imana nta butoni bubaho. Mu gihe umunwa w'umwami wavuga ibi nk'uko mu minsi y'abahanuzi n'intumwa babyandika, iryo mbega benshi bavuga niki n'iri jambo ribega ntibagombe kuryemera. Kuri bo ntaco rimaze. Reka tugabe ntidushobore kwishira hejuru y'ijambo, ariko duce bugufi munsi y'ijambo ryose. Ibi kandi mu buryo bw'ibwina bwo mu mitima yacu, dufise imitima ifise amashimwe ko Imana ikivugana natwe. Bakundwa bene data n'abashiki banje,
nimba imana itogira umugambi hamwe natwe, imana ntiyo kwiha inkomezi yo kuvugana natwe mu buryo nk'ubu ishimika. Oya, imana ifite ibyiyumviro by'amahoro hamwe natwe, iragomba yuko igarura byose nk'uko byari biri, ibintu byose bishire muri gahunda. Muri ibyo rero niho ibyakozwe n'intumwa 3:21 na 22 mu bijanye n'umwami umucunguzi wacu haranditswe hano. Ceci cependant le ciel doit le recevoir jusqu'au temps de la restauration de tout ce que Dieu a déclaré. Ariko ijuru rikwiye kumwakira gushika ku bihe byo gusubira guhindura ibintu byose bisha, uko Imana yavuze mu kanwa k'abera bayo yavugisha bose uhereye ubwa mbere na mbere. Hari abantu batangara ko Mwene Data Branham kenshi yakoresha isezerano rya kera, ariko ni ya Mana nyene ibiri kiravuga. Mbega yoba yarakosoye umurongo umwe canke yasubiyemo umurongo? Oya, ni akanwa k'Uhoraho kera kavuze ngo harahiriwe umuntu ashobora kwemera ijambo ry'Imana ryose akaryakira nk'ijambo ry'Imana ritegeka, rikosora, kugira ngo ritukosore. Hano dufise ugusoza kw'Imana nk'uko tumaze kubivuga mu byakozwe n'intumwa 15:8. Imana izi imitima ubwayo niyo yashinze intahe, bashingira intahe, ibaha mpwemu yera nk'uko natwe yamuduhaye. Ntiyigeze itandukanya twebwe nabo. Haleluya, hashimwe Imana yacu. Ntiyigera itandukanya kuri ba bandi bizera ku ntango canke abandi biyongereye ko, ntiyigeze batandukanya. Yagumye kandi izokwama ari rya jambo nyene, imyimenyerezo nyene ya yindi, mpwemu yera wa wundi ugendera hejuru ku ishengero agomba kutwuzura kugira ngo dusesekaze. Ahantu hose havuzwe ijambo, aho niho mpwemu w'Imana yasesekera. Mbega uno munsi bibi bitandukanye? Oya, turumva yuko mpwemu w'Imana ari kuri twebwe, ariko aragomba gushira ubuturo bwiwe muri twebwe kugira ngo bidudubize nk'isoko. Igihe mpwemu azoza kuri mwebwe, nk'uko ibyanditswe bivuga ngo muri mwebwe azoremaho isoko ridudubiza gushika mu bugingo budashira. Yesu yaravuga ngo naraje kugira ngo bashobore kuronka ubugingo, baburonke busagutse. Ndizera yuko ivyo ari ivy'ukuri, ndizera yuko ari ivyo agomba. Aragomba yuko turonka ubugingo budashira, aragomba yuko turonka umwuzuzo w'Imana, umwuzuzo wa mpwemu yera muri buno bugingo budashira. Kera ntiyatandukanije, nuno munsi ntatandukanya. Nimba abantu bashobora gushinga intahe ko bizeye imyaka 20, 30, mpwemu yarakaza kuri bo, kubera ko uno munsi tutogira ibyo, tutomera nk'uko nyene. Imana ntihindura ijambo ryayo, Imana ntihindura ivyimviro vyiwe. Yesu Kristo ko yari arejo, ni ko ari nuno